Inyuma y'aho hoteri Club du Lac Tanganyika bagiye isuzuma ry'ingene ikora, ishirahamwe ry'Abaswise ryeje kuraba ubuziranenge ryaronkeje amasertifika yo hoteri yemeza ko ikora ikurikiza amategeko mpuzamakungu mu bijanye n'imfungurwa batanga, mu bijanye no gukingira ibidukikije hamwe no mu bijanye n'amaserivise itanga muri rusange. Kubwa Remo Teguza akora mu ishirahamwe ry'Abaswise rijeje kuraba ubuziranenge ari nawe yakurikiranye ico gikorwa, avuga ko iyo hoteri basanze ikurikiza amategeko mpuzamakungu. Zitatu duhejeje gutanga, imwe ni yerekeye la qualité de la prestation kugira abakiriya baza ngaha bagende banezerewe, n'ikindi protection de l'environnement ibintu bidukikije, hanyuma n'ibindi byo protéger l'alimentaire, ibyo kurya kugira ababirya ntibahave bagwara, kugira bagire baragira ahantu hose de control bishike mw'isahani atangorane bifise. Nayo Alfredo Forojo, umuyobozi mukuru w'ihoteri Club du Lac Tanganyika, arakenguka cyane kuba baronkejwe izo certifica, akemeza ko agiye kurushizaho mu gukora neza, aho avuga ko iyo hoteri iterera cyane mu iterambere ry'igihugu. Umunyamabanga ntahegerezwa mu bushikiranganji bw'ubudandaji Catherine Faida we arakeza iyo hoteri, agatera kamo n'ayandi mahoteri kugira nayo nyene bakore bubahiriza ubuziranenge. Twayiteje ko ni igikorwa gikomeye cyane kubona ibyo ikora yubahiriza ubuziranenge. Turateye akamo rero ayandi mahoteri kugira ngo ashobore kwisunga akaroro keza k'iyi hoteri. Dukeneye kubona ayandi mahoteri nayo nyene aduhamagara mu birori nk'ibi kugira ngo tuyahereze amasertifika yerekana neza yuko mu byo akora yubahiriza ubuziranenge. Ni ikintu ciza rwose kuko biraha igihugu cacu ishusho nziza mu makungu, bigaha ishusho nziza ivyo ayo mahoteri akora atangaza nk'ibifungurwa canke ibiraro. Umuyobozi mukuru wa hoteri Club du Lac Tanganyika akamenyesha ko kuva mu mwaka wa 2006 gushika ubu iyo hoteri imaze gushira mu kigega ca leta imiliyaridi irenga 12, akemeza ko iyo hataba ikiza ca COVID-19 ko iyo hoteri iba yarashikanye imiliyaridi 15.